Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkongera nkakigushikiriza, ndakuramukije amahoro y'Imana Data wa twese yuzure kandi aganze mu mutima wawe. Ndanezerewe cyane ko twongeye kuronka akaryo keza ko guhurira kuri ino samirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere kugira ngo tubandanye kuganira amajambo Imana yashize ku mutima. Mu kiganiro giheruka twariko twiga kukuntu Imana yigaragaza mu bihe bitandukanye by'ubuzima. Twarabonye ko ibyo tubona byose, ibyo dufise byose bikomoka ku Mana. Bidushika ko biciye ku Mana kandi byose byashiriweho kubivyiwe. Ayo majambo yaduhamagarira kwisuzuma kugira ngo turabe nimba tukiri mu mugambi w'Imana canke ko twarataye inzira. Twarabonye ko abari mu Mana ari abahirwe kuko bafitaniye imigenderanire myiza n'Imana kandi Imana ibaha icubahiro. Ibi tubibona mu majambo yabwiye Isirayeli igihe bari bakiri mu kinyago. Mu kubaremesha yabahaye ubutumwa buvuga ngo ntutinye, naragucunguye, naguhamagaye izina, uri uwanje. Kandi tubona ko aba bantu b'Imana b'Abisirayeli Imana yarabemera nk'abafise igiciro kinini imbere y'amaso yayo n'abubahwa. Imana rero yarabivuze ibitomoye neza kwibakunda kandi kizobakingira ikabagwanira mu ntambara zose. Twarabonye ko natwe abizera ba kino gihe natwe dufise aya masezerano yasezeraniwe Abisirayeli kuko natwe Uhoraho yaraturemye, yaratubumbye kandi ashishikara kudutunganya kugira ngo dushishikare kubaho nkuko byari biri mu mugambi w'Imana kuva tukiremwa, mu guhesha Imana icubahiro no kuyimenyekanisha mu mahanga yose. Uno musi rero tuza kubandanya amajambo y'Imana kandi turaza kuyiga ku kuntu Imana ibana n'abantu bayo mu bihe bigoye. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 16 ku murongo wa 33 havuga ngo ibyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa menshi ariko muhumure jewe naranesheje isi. Uwo ni Yesu Kristo ariko abwira abigishwa biwe. Hanyuma yo kuzazanirwa no kugira amakenga ku majambo Yesu Kristo ariko arababwira, na cyane cyane ko hari mu bihe vya nyuma yari yimirije kuzobutandukana nabo, akenge kahavuye kaza muri bo maze barizera. Nuko bamaze kumwizera niko kubabwira aya majambo ataboroheye kwakira na gatoyi. Kandi kuko bari bamaze kumwizera nawe ntiyabirekeye aho, ahubwo yarababuriye ku bihe bigiye kuzoza kugira ngo batangure kubyitegurira kandi bazobibemwo maso. Yababwiye rero iby'ibihe bigiye kuzoza mw'isi, ibihe bigumye by'amarushwa menshi, ariko basigirira ijambo ry'ihumure. Aravuga ngo muhumure jewe naranesheje isi, muhumure isi ntacizobatwara, ntacizobagira, ko nzogumana namwe, nzobakomeza. Imana ihabwe icubahiro cane. Tugarutse mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 43 umurongo w'indwi haravuga ngo n'umuntu wese yitirirwa izina ryanje uwo naremeye icubahiro canje, naramubumbye mbere naramuremye. Ngaha nashatse ko tuvugana kuri iki kintu gihambaye Imana yavuze ngo uwo naremye kubw'icubahiro canje. None ibi bisigura iki? Kuba wararemwe kubw'icubahiro c'Uhoraho bisigura iki? Ubwa mbere, kuko yaremwe mu ishusho y'Imana, umuntu yaremwe kugira ngo agaragaze kamere y'Imana. Waremwe kubw'icubahiro c'Imana kugira ngo ugaragaze kamere yayo. Kandi tubuze kamere y'Imana, hari ibintu bigaragara ugezwa kwerekana biranga Imana: ni ukwera, ni urukundo, ubutungane n'imbabazi. Paulo yandikira Abanyefeso igice cya 5
ku murongo wa mbere yavuze ngo mwigane Imana nk'abana ikunda. Twigana Imana gute? Tuyigana mu gukurikiza iyi kamere yayo, tukemera kurangwa n'ibi bintu bine biranga Imana canke bigize kamere y'Imana, ari byo ukwera, urukundo, ubutungane n'imbabazi. Kuremwa ku byicubahiro c'Imana bisigura kandi ko waremwe kugira ngo umenye Uhoraho. Mu gitabo c'Abavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'9 ku murongo wa 24 havuga ngo nuko uwirata wese yirate ko yamenye Uhoraho akamutahura. Kumenya Uhoraho n'umwana wayo Yesu Kristo nibyo bitanga ubugingo budashira. Ndasubiyemo aka kantu kavuga ngo kumenya Uhoraho no kumenya Yesu Kristo umwana wayo, ibyo bitanga ubugingo budashira, bizotuma umuntu ahabwa ubugingo budashira niyava kuri ino si akaja mu ijuru. Icya gatatu, kuremwa ku bw'icubahiro c'Imana bisigura ngo yaremwe ngo anezerwe mu Mana. Zaburi 16 ku murongo wa 11 havuga ngo mu nyonga z'Uhoraho niho hari akanyamuneza kuzuye, mu kuboko kwiwe k'uburyo hahora ibihimbaye ibihe bidashira. Umuntu anezerewe nshuti yanje n'uyu muntu afise akanyamuneza kuzuye, n'uyu muntu afise ibihimbaye ibihe bidashira. Ni ukuvuga ngo ibyo akenye byose abifise kandi akaba binezererewemwo. Erega abantu benshi bafise itunga ryinshi mugabo nta mahoro bafise, nta munezero bafise. Jewe nomenya bake ariko simbuze nimwe canke babiri noba nzi bafise itunga ryinshi ry'umurengera ariko ata mahoro bafise. Nawe unyumviriza niwisuzume wirabe ibyo ufise uko bingana kose, wumva hari umunezero ufise mu mutima, hari amahoro ufise mu buzima bwawe. Ariko ngo Imana yakuremye ku bw'icubahiro cayo ngo unezererwe muri yo. Ata Mana nta munezero, ata Yesu Kristo nta mahoro, kuko niwe mukama w'amahoro. Zaburi ya 73 ku murongo wa 26 Dawidi yavuze ko Imana ariyo gitandara umutima wiwe uhungirako, kandi niwe mugabane wiwe ibihe byose. Wishimikije iki? Witwaje iki co guha amahoro? Nico cubahiro? Niyo noto ufise itunga? Ni giki? Nikigwanisho se co guha amahoro? Dawidi aravuga ngo Uhoraho ni igitandara umutima wanje uhungirako, ngo kandi Uhoraho niwe mugabane wanje ibihe byose. Udafise Imana ntaco ufise, ntaco ufise, kuko mwijuru ntuzoragwayo, kandi niwava mu mubiri ntuzosubira kwibukwa imbere y'Imana. Ica kane rero, kuba waremwe ku bw'icubahiro c'Uhoraho bisigura ngo waremewe kumenyekanisha ibikorwa bihambaye Uhoraho yakoze, nk'uko Dawidi abivuga muri Zaburi 145 ku murongo wa 5 no 6 havuga ngo nzovuga ubwiza bw'igitinyiro c'icubahiro cawe, nzoririmba ibikorwa bitangaje wakoze. Abantu bazovuga inkomezi z'ibikorwa bitangaje wakoze. Nanje umva rero ngo nanje nzomenyekanisha ubukuru bwawe. Haleluya! Ngo nanje nzomenyekanisha ubukuru bwawe. Nshuti yanje, Imana yakugiriye neza. Ushaka kuba udatunze byinshi mugabo kuburiho naho uronka ibyo urya bikugoye, mugabo hari ico Imana yakoze kuko udakunda kugwaragurika ngo ame mu bitaro. Naho urya bikugoye, urajya mugasinzira uticura baza kukurara ku mugono, hari impamvu yo gushima Imana. Hariho byinshi byo gushima Imana, nivyo hariho byinshi bitugoye dukenye, ariko kandi hari na byinshi twokwibuka tugaha Imana icubahiro tukayishimira. Nzomenyekanisha ubukuru bwawe. Wewe uri kumenyekanisha ubukuru bw'Uhoraho kubyo wibuka yagukoreye kera. Reka kuraba ku by'ubu, ibuka ibyo yagukoreye muri kahise, hama bigutere kuyizigira ko nibi ishobora kubigukuramwo kandi kazogushina n'ahandi hantu
mu bimeze neza. Mu kete rya mbere Petero yanditse mu gice ca 2 ku murongo w'9 havuga ko twashiriweho kuba inyegu Imana yiharije ngo kugira ngo dukwize ishimwe igihe yaduhamagaye. Yagushiriyeho kuba inyegu, yarakuremye kugira ngo uganzwe nayo yonyene. Ariko Satani raba yarakwigaruriye, umutima wawe yaragutwaye, agukoresha ibibi biteye isoni. Hama wagira mu mageragezwa ugaca wibuka Imana ngo Mana mfasha, ukaja no mu rusengero ariko kandi ukiganzwa na Satani witeze igitangaza Imana gukorera. Hindukira usubire kuba inyegu y'Uhoraho kandi ukora igikorwa cyo gukwiza ishimwe giyo Mana. Ikindi kintu ca nyuma Imana yabwiye Yakobo, yaramubwiye ngo yarahamagawe izina, bisigura ngo yambaye ubwiza bw'Imana, asa n'Imana. Mu gitabo c'Abavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 15 ku murongo wa 16, uyu Yeremiya yabariye Uhoraho ko harya amajambo yiwe akamubera akanyamuneza n'ibihimbaro, kuko yitirirwa izina ryiwe. Ku Bisirayeli bivuga ko bari abantu biwe vy'ukuri. Kw'ishengero rya none bisigura ko twitwa abakristo. Ibi tubisanga mu Vyakozwe n'Intumwa mu gice c'11 ku murongo wa 26, aho tubona ko abizera bakiriya gihe bamaze umwaka bigishwa, kandi ku kwigishwa ni rya jambo nyene ryakoreshejwe yo kurya amajambo y'Uhoraho. Rero uwo mwaka bamaze bigishwa sigura ngo bamaze umwaka barya amajambo y'Imana. Aho niho rero baciye bahinduka abakristo. Ibi byose rero turiko turabona biri kumwe bigize ya nkuru nyamukuru ivuga ibyiremwa, ukugwa, ugucungurwa hamwe n'ubwiza bw'Uhoraho buzokwira isi yose. Twibukanye ko muri Yesaya 43 ku murongo w'7 hatubwiye ko Isirayeli yaremewe icubahiro c'Uhoraho, kandi mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana 4 Yohana avuga ibyo yeretswe byariko biraba mu ijuru. Naho twera ku murongo w'8 niho bavuga ngo ibyo binyabugingo 4 bifise amababa 6 kandi vyuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda, kandi vyuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ntibiruhuka ku murango no mwijoro, byama bivuga biti uwera 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 niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Kandi iyo bya binyabugingo bihaye icubahiro, uguhimbazwa n'ishimwe iyo byagiye kuri ya ntebe niyibaho ibihe bitazoshira. Baba kuri 24 baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri ya ntebe bagasenga iyibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibisibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati Mwami wacu, Mana yacu, birakubereye guhabwa guhimbazwa, icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye byose. Icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Imana ihabwe icubahiro cane. Baba,
dufasha abantu kuri tuburanira imanza zikomeye ibyaha dukoreye ibyinshi nitwo birangiza nta kindi kibi uretse gushima iyo mana. rero ngiki gicapo c'ingene ibintu bigenda mw'ijuru, ibinyabugingo bigahimbaza uhoraho, bivuga ngo birakubereye guhimbazwa n'ibyo waremye kuko ariko wabigomvye. Aha rero niho tubonera ukuremwa. Igihe Imana yavuga kuri Isirayeli bari mu kinyago, twibutse ukuntu bajanywe mu kinyago, intango ya byose kwari kutumvira uhoraho, icaha, kandi icaha camakizana ibyago. Rero bisanze bari mu kinyago. Intumwa Pawulo yandikira Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23 hatubwira ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ikindi tubona ahantu ni ishusho, igicapo co gucungurwa. Yesu Kristo nk'uko uhoraho asezeranira Abisirayeli ko bazogarukanwa mu gihugu, ni nako mu gihe cacu tubona Yesu Kristo yarakoze ico gikorwa co kugarukana abantu mu mugambi w'Imana, uwo bakuwemwo no gukora icaha. Uyu mugambi rero bawugarukamwo biciye mu kwizera Yesu Kristo no kwihana ivyaha vyabo. Mukete intumwa Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere duhereye ku murongo wa 11 n'uwa 12, haravuga ngo kuba muri uwo kwaduhesheje gucika iragi ryayo twashiriho kera, nk'uko iyo yabigize imigambi ikora byose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo iri, kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bwayo, twebwe abizigiye Kristo kera. Imana ihabwe icubahiro cane. N'aya majambo abiri nari ngombye ko umenya ngo kuba muri Yesu Kristo kwaduhesheje gucika iragi ryayo, ngo twashiriweho kera nk'uko Imana yabigize imigambi. Hama ku murongo wa 12 twabonera ijambo rivuga ngo kandi muri uwo mugambi nyene twashiriweho kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bw'Imana. Rero abantu baha icubahiro ubwiza bw'Imana ni abantu bizigiye Yesu Kristo bonyene, abacunguwe bizigiye Yesu Kristo. Abo rero uko bazogenda bagwira niho tubonera igikorwa gikomeye cane, ico wavugishwa n'Imana Habakuki igice ca 2 ku murongo wa 14 yeretswe, hama kabivugishwa ngo isi yose izokuzura ukumenya ubwiza bw'uhoraho, ngo nk'uko amazi amera igihe ari mu kiyaga. Mugenzi, amazi iyo ari mu kiyaga arakwira hose, agatangirirwa n'imisozi ikikuje ico kiyaga. Ayo mazi abatekereje kandi aba ari ku rugero rumwe. Iyo yaraba ubona bihimbaye. Mw'isi yose rero ubwiza bw'Imana buzoba buri, haba huzuye uguhimbaza uhoraho, ugutazira, nka kumwe bya binyabugingo mw'ijuru Yohana yabyeretswe bikora, bivuga ngo birakubereye uguhimbazwa no gutazirwa wewe wera, ngo uwera uwera uwera. Rero iki gihe isi yose izoba yuzuye ubwiza bw'Imana, kandi nayo izonezererwa icubahiro bariko barayiha. Inshuti yanje unyumviriza, none ibi bivuze iki kuri wewe uyu munsi? Ico nkwibutsa co ni iki? Washiriweho kwa muhesha Imana icubahiro mu guhimbaza icubahiro c'ubwiza bwayo. Mu gitabo c'Umusiguzi 12 ku murongo wa 13, umwami Salomo atugira inama nziza, aho avuga ngo byose byarumviswe, insozero ahe ntabavuga ngo indunduro yavyo niyi: wubaha Imana, witondere ibyagizwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. Imana ishimwe cane ngo ibintu bibereye umuntu wese, ibintu bikubereye ni ukubaha Imana ukitondera ibyagizwe nayo. Aho niho rero uzoba uriko urakora igikorwa cyo kuyihesha icubahiro no guhimbaza icubahiro c'ubwiza bwayo. Uko ubikora rero uyitinye, uyubahe,
witondere ibyo yashinze. Ndazi ko umuntu ari munsi y'izuba bitoroshe kubirangura neza. Habaho ibihe bigoye by'imibabaro n'amageragezwa menshi. Ariko ijambo ry'Imana ridutera intege ko tudakwiye gucika intege, ariko ko dukwiye kubibamwo mu guhesha Imana icubahiro. Wibuke ko Yesu yabivuze ngo mw'isi muri n'amarushwa menshi, ngo ariko muhumure jewe naranesheje isi. Tubicemwo, twihangane. Yesu yanesheje urupfu na kuzimu, yaranesheje isi, arazi ibyo ducamwo. Yama dukomeza ku munsi, kandi niwe yamaturinda ngo ntidupfe naho tubabazwa. Mukete ryandikiwe Abaheburayo igice ca 2 ku murongo w'10, turabona ko Yesu Kristo nawe byamubayeko. Haravuga ngo kuko iyo niyo yaremewe vyose kandi niyo ibeshejeho vyose, mu kurongora abana benshi ngo ibazane mu bwiza, byari bigikwiye gutunganisha rwose indongozi y'agakiza kabo ukubabazwa. Iyi ndongozi y'agakiza kacu yatunganishijwe ukubabazwa ni Yesu Kristo. Yarababajwe, natwe abamwizeye, ababaye abigishwa biwe, tubwirizwa kubabazwa. Rero iyo bidushikiye ibyo kubabazwa, bidutere kwihangana. Pawulo nawe yaravuze ngo amarushwa nayo igihe gito. No muri iyo mibabaro rero dushima Imana, tuyihimbaze, tuyiheshe icubahiro. Pawulo yivuga neza mu gete rya mbere yandikiye Abikorinto igice c'10 ku murongo wa 31 ngo ivyo mukora vyose mubikorere guhesha icubahiro Imana. Ibi kandi ico bigufasha ni guhindura ingene wari usanzwe ubona ibintu, n'ingene wari usanzwe ubona abantu, n'ingene wabishizemwo. Ata bice bikwiye kuhaba, kuko twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Nta bice rero bikwiye kuba muri abo bantu bose bahamagariwe guhesha Imana icubahiro mu guhimbaza icubahiro c'ubwiza bwiwe. Ikindi kandi ibi bitanga uguca bugufi no kurama. Jambo ry'Imana rirambarira ngo Uhoraho yarivugiye ngo icubahiro canje sinzogiha uwundi haba namba. Nuko rero Imana yakuremye ikakuremera icubahiro cayo, ntizoguheba kandi izoshishikara igikorwa yatanguye muri wewe imisi yose, haba mu bihe uguwe neza, haba no mu bihe by'amageragezwa. Ntizoguta, ntizoguheba, niwihangane kandi ugumye ibanga. Mugenzi wanje, ngire ndangize ndakubwira ko ikikuranga kuri uw'Imana si akazi ukora, si ubwene gihugu ufise, si umuryango uvukamwo, si ubutunzi ufise, si icubahiro abantu baguha n'ico wiha, si uko ufise promosiyo wicara ku ntebe y'icubahiro, si uko ufise ipeta rinini. Ariko ico kuranga kuri uw'Imana nuko wobaho nk'umwana w'Imana kundwa nayo, waremewe kumuhesha icubahiro. None wewe aho uherereye ubikora gute? Igihe kizogira ibyawe bihinyuke, bigaragare kuri umwana w'Imana, bigaragare kuri umukozi w'Imana, canke kuri umubeshi. Jambo ry'Imana rirambwira ngo wopfuma uba umworo ha kuba umubeshi. Kuba umubeshi imbere y'Imana ni ikintu kibi cane. Umuririmbyi yavuze ngo benshi bavuga ngo bazi Imana, ngo ariko ibikorwa bakora bikabihakana, bikerekana ko babesha, ko batazi Imana. Uwuzi Imana hari ibintu akora bivyemeza. Arangwa n'ukwera, akarangwa n'urukundo, akarangwa n'ubutungane, akarangwa n'imbabazi. None wewe ibyo birakuranga? Nimba bitakuranga, niwizuze n'Uhoraho, uyibwira uti Uhoraho Mana nzima, ndagushimiye ijambo ryawe umpaye. Ndabonye ko ntemewe nawe, ndabonye ko ntari umunyacubahiro kandi ntari uhambaye imbere yawe, kuko nirengagije ibyawe. Ndi umutsindwa, ndigaye, nongerera imbabazi. Wongere wandika amazina yanje mu gitabo c'ubugingo, unkure ku rubanza rwose kubw'amaraso y'umucunguzi umwana wawe Yesu Kristo.
hama wongere kumpa intango nshasha uri kumwe nanje. Wamugendana nanje undamira unshoboze gukora ibiguhimbara. Amen. Wakoze gusenga nanje ngusengere. Mana data wa twese uri mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo nje imbere yawe, nguhaye icubahiro kubw'uyu mwene data watumbereje kuri uno murongo, kandi nkaba musangije amajambo wanshize ku mutima. Ndasenze ngo wakire gusenga kwiwe muri aya majambo yatuye, kandi umugirire neza, umuhezagize ibimukwiye muri uyu mwanya. Uhindure ubuzima bwiwe, abo wawe rwose umwiganzire. Ukubaho kwiwe wamumuramira, kandi umukoresha ibyo ugomba. Uyu ari mu mageragezwa ayariyo yose, ndasenze ngo wongere umwiyereke muri za mbabazi zawe, kandi umukorere igitangaza. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi ku mwanya wampaye, ndizera ko wahezagiwe. Nuko rero unshingire intahe. Yesu aduhana umugisha naho ubutaha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.